Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abicishije mu kigo Fondation Bonne Action umugira neza yararonkeje kuri wa gatanu ibikoresho vy'ishure abanyeshure bava mu miryango ya mikoro make. Ico gikorwa akaba yakiranguye kugira ngo asahirize iyo miryango narijya buca amashuri atangura. Abana batoya ni nka ituta rya kazoza k'igihugu cacu. Rero aba bana muhejeje kubona ngaha anye n'abana bakomoka ku bavyeyi tuvuga ba mikoro make, aho usanga nk'umuvyeyi umwe muri bo agendana ubumuga, amahera yose ahirije kugira ngo yigishe abana bagaca bakoresha mu kugura nk'imiti. Hanyuma nsaba gusa tuyumviriye, hariho n'abandi bana b'imfuvyi batashoboye gushika ngaha, ariko hariho abaje kubatorera amakaye duca tuyabaha. Ico gituma tutashimye kuyasigaza ngaha, cane cane ejo aho bukera umwaka w'ishure ko uzoca wugurura, twashimye kuyabaha imbere yuko amashuri atangura kugira baze baronke ico batondana mu ishure. Niyo ntumbero rero ya kino gikorwa dukoze muno mwanya kugira ngo dusahirize imiryango ya mikoro make. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yaratekereye impanuro abo baronkejwe iyo ngabire ko bo kwigana umwete, yongera abasaba kugira umutima w'urukundo. Icambere no kugira umwete wo kwiga, bakiga bakunda amashure, na cane cane ko ari abana bakomoka mu muryango ifise amikoro make, kugira babone ko ari bo mizero y'umuryango. Umuryango yuko uhanze amaso bano bana, kandi ikindi naco no bigisha kugira umutima w'urukundo, baze bibuke ko nabo kugira ngo bashike aho bageze barose abagenda barabasahiriza, kandi nabaze bame bitwararika abandi bana b'imfuvyi, abandi bana ba mikoro make, na cane cane nk'aba barose ano makaye. Hariho abarundi benshi barahisha, usanga hariho nk'umwana yari yaragize amahirwe yo kuronka nk'udukaye tubiri, ntibaze birengagize ngo babibike mu nzu bace bibuka n'abandi bana. Ariko mu gihe adafise ico abaho, umuntu atanga ico afise, abahe umutima w'urukundo, abigisha urukundo, abigisha gukundana, na cane cane kubabarana mu buzima bwa misi yose. Ca muvanga rero mugize urunani, mumenyane, mugire urukundo, muze mwame mushigikirana. Hama natwe turi ngaho kugira ngo tuze turabashigikira. Hama ikindi naco no bahamagarira nuko boshobora kwigana umwete mwishi, na cane cane abari mu mwaka w'icenda, kugira ngo baze batore ikibazo ca leta ku manota ateye igomwe, ndetse n'abaheza umwaka wa nyuma w'ishure gisumbuye baze bakora ikibazo ca leta baronke amanota menshi, kuko ndabifurije kurengana aha muri no kurengana imbibe mu mashure, naho bisunga ubumenyi n'amanota menshi muba mwarose. Bamwe mu baronkejwe ivyo bikoresho barashima iyo ngabanwa. Turakengurukiye Fondation umugira neza irongowe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Turashimiye kungene baduronkeje amakaye, twari twarihebuye ntitwabona kuye tuzoja kw'ishure. Turashimye kungene muturonkeje amakaye n'ukuri ntitwabona imbere n'inyuma. Murakoze, Imana ibahezagire, ibongerereze imigisha, muze musubire muhe n'abandi kuko n'abandi barazikeneye, muzoba mukoze, Imana ibahezagire. Ndashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yemeye kunjana ku ishuri we, nukuri arakoze, Imana imuhezagire, kandi nzokwiga uko nshoboye kose, hama mpeze mbe mu ba mbere. Iri ni iteka dutewe nabo mw'ijuru.